Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze nshuti namwe bakunzi b'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 9 Rusama umwaka wa 2022 yubakiye kuri izi ngingo nkuru. Inyuma y'imisi 39 muganga Sahabo afunzwe atamvo zipfungwa giwe ziramenyekana ibiro vy'umukuru w'igihugu biremeza ko ari byo bimupfunze idonido muraza kubikurikira murano makuru. Umugambwe CNDD-FDD uriko urategura abanywanyi bawo mu gihe bivugwa ko byari ishami rishasha rya gisirikare kizofasha mu migambi y'iterambere bakanatabara bibaye ngombwa. Murano makuru navyo nyene twabibateguriye. Leta yakuriye inkoni ku gishitsi abanyagihugu ko ikibazo c'ubukene bw'isukari kitagiye gukemurwa vuba uretse ko ishirahamwe Sosumo risanzwe rihingura isukari ritagishoboye gukwiza umwimbu iha abayikenera nta mafaranga ahari yo kugura isukari hanze kugira isahirize. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwa ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze haraheze kiringo c'indwi yose habaye igitero c'abihevyi b'umuhari Al-Shabaab ku basirikare b'u Burundi barungitswe gufasha kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Igitero cahitanye abasirikare b'u Burundi benshi ariko gushika ubu abatari bake bakaba badatahura inyifato ya leta y'u Burundi haba mu kurondera gushingura abahasize ubuzima canke mu kumenyesha ukuri kuvyabaye. Umwiwezo w'uruganda rwa RPA tusomerwa na Josiane Muzaneza. Hari mu bucagucagu bwo kwigenekerezo rya gatatu ku kwezi kwa gatanu aho abihevye b'intagondwa z'umuhari El-Shabaab batera ikirindiro c'abasirikare b'u Burundi bo mwibatayo ya 61. Amakuru dukura mu bacitse ku icumu muri ico gitero muri Somalia ahitwa Sel Baraf amenyesha ko abasirikare 51 ari bo boba barahasize ubuzima naye abashikindwi barabugwa irengero. Mu gihe ico gitero cyabaye ari ku munsi wa kabiri bukeye ku munsi wa gatatu umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yamenyesheje ko muri ico gitero hasize ubuzima abasirikare 10 batanu baranyuruzwa 25 nabo barakomereka. Naho biruko igiteye agahinda batari bake ni ingene leta y'u Burundi iri kiravyifatamo kuri ako kaga ingabo z'igihugu zaguyemwo. Uretse kutamenyesha ukuri kubahasize ubuzima leta ya Gitega ntirigera itomora ingene izo ngabo zaguye ku rugamba zizoshinguramwe iteka eka mbere n'imiryango yabuze ngo ibimenyeshwe. Muri kino gihe abo bihevyi baba El-Shabaab bakoze iryo bara nibo boba bariko barahamburwa agashinyaguro ibiziga vyabo bana b'u Burundi. Abatari bake bavugana n'uruganda rwa RPA bavuga ko bibabaje cyane kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atigeze ashikiriza ijambo ku radio y'igihugu ryo guhoza imiryango yabuze ndetse ngo anashinga ikigandaro mu gihugu kubera izo ntwari u Burundi bwabuze. Aha tukabamenyesha ko Evariste Ndayishimiye yanditse gushuta ujambo dukeya ku rubuga ngurukana bumenyi bita Twitter mu gihe abavyeyi benshi bahaburiye azi neza ko batazi gusoma no kwandika. Josiane Muzaneza urakenuye nkuko nari mpejeje kwibabwira mu ngingo nkuru bamwe mu mbonera kure bo mu ntara zitandukanye boba batanguye gutegurwa kuzitabira rya shami rya gisirikare rishasha bise FRAD nukuvuga abasirikare bazofasha mu migambi y'iterambere bakaratabara bibaye ngombwa. Umwe mu batwara imbonera kure zo mu ntara ya Ngozi aratubwira bimwe mu bimaze imisi vyigishwa imbonera kure zirenga 800 zimaze imisi 5 mu nyigisho zitiriwe gukundishwa igihugu. Uri muri sare barimo arambwira yuko bariko biga ibijyanye no gukunda igihugu no kuvuga kubahisha abantu muri opposition bagakunda umugambwe umwe kata n'undi mugambwe bifuza yuko bakongera kuboneka oya bifuza umwe wonyene kandi ebuje no gukunda igihugu bakababwira yuko abandi bantu bose batari umugambi wabo ari abantu b'igihugu badakunda igihugu n'abakoroni. Yego habijyanye na gisirikare navyo bariko barabigisha amateori mu bijyanye na gisirikare bariko biga teori gusa
abwira yuko koperative bazobatuma koroteshwa bakaja kwigisha n'amakoperative ni ukuvuga abone bazoja muri kimwe bita frade rero nibo bazoba bagize ico bita frade ni ukuvuga igisirikare c'umugambi bijya babeshe ngo nikizoza kureterukena ngo mu gihe ngo bikenewe n'amayeri kandi bababwira yuko ata abandi bantu bakeneye bazosubira mu gisirikare atari bo urumva rero ko atari bo bategura ibintu bikomeye cane abazoja ikongo bobo bamwe baramaze no kubatwara bagiye atarindiriye urubanza ariko sindamenya bagiye. Uwutwara izindi mbonerakure amenyesha ko kugira bazokwitabire uwo mugambi ari benshi babemereye kubaha imitahe yo kwiteza imbere igera ku miliyoni 10 z'amarundi ku mbonerakure zigera kuri 50 ku mutumba umwe wose. Agiye baza no ku mitumba bashinga utuntu twitwa ngo n'amashirahamwe apana bijya byasangwe bashinze utundi ni ukuvuga umutumba wose ufite akazina kawo bagiye barawita bivanye n'igrupe ihari ni ukuvuga na kuva baharura imbonerakure kuva kuri 20 kugera kuri 50 bagashobora batadimiriyo amafaranga agomba gusohoka n'amafaranga yo kubaha umuntu mbere yo kubashimira ku bikorwa byiza amaze iminsi kubakorera igihugu kandi si uwo ari we wese ngo ni ukuri imbonerakure oya babanza kuraba zimwe nyene bazi ko zidashobora kubahemukira nizo ziri ku marisi y'abazoroha amafaranga kandi numvise ngo amafaranga atabyishuzwa nayo kubashimira ku bikorwa byiza amaze igihe bakorera igihugu. Izo nyigisho ziremangwa n'umugambwe CNDD FDD ku musi wa Mungu. Reveriyano Ndikuriyo arongoye uwo mugambwe yarahaye impapuro imbonerakure zirenga 800 zo mu ntara ya Kayanza na Ngozi zerekana ko baronkejwe inyigisho. Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko izo nyigisho zizohabwa imbonerakure zo mu gihugu cose kuko ari ngirakamaro kugira babategurire kuba indongozi z'ejo z'u Burundi. Bukanya ibivugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganji bigeretse inshuro 3 yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika afise ibiro by'ubushikiranganji bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza ubwa mbere womenya ayo mayanze zoyahera tuyahera bategeza ko yari umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacategeza kugaruka ubu giranje fata ingingo umushikirangaje turi kumwe ndagusavye mu ndwi 2 mbe mbona abantu bose bari muri ivyo Nkuko narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru ku munsi ugira 39 muganga Sahabo Christophe afungiwe mwiperereza ry'u Burundi. Amakuru FPA ifise yemeza ko afunzwe ku itegeko ry'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amasoko yacu mwiperereza akavuga rero ko iyo dossier ari ivyo biro biyiha intumbero. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Ibiro vy'umukuru w'igihugu nivyo bivugwa ko babiri nyuma ifungwa ridakurikije amategeko ya muganga Sahabo Christophe kuva kuwa mbere ndamukiza uno mwaka nkuko bivugwa n'umwe muntu wazangabo mu gipolisi ikorera urwego rw'iperereza umunyamabanga mwishikira ajejwe ivya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu General Nizigama Gabriel ngo ni wafise iyo dossier kandi ayiha n'intumbero. Iyo ntwazanga bikabimenyesha ko ivyo ari navyo bituma urwego rw'iperereza rutaramushira imbere y'ubutungane canke ngo rumurekure. Kubw'iryo soko ryacu impamvu ngo nuko atabubasha bafise kuri iyo dossier bo gufata ingingo kuko amategeko ava mu biro kwa Barisito Ndayishimiye. Iciyongereye ko kuri ivyo iyo ntwazanga bivuga ko no mu bitumye muganga Sahabo Christophe afungiye kirekire mwibanga ahata muntu umwe aremererwa kumubona ari uko hari ivyo yoba yarasabwe na bamwe mu bicocoro bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi ariko akabura uko abishira mu ngiro. Kuri uyu wa mbere rero muganga Sahabo akaba kwije imisi 39 afungiwe mu gasho k'urwego rw'iperereza mu gihe amategeko ategekanya ko atari gushobora kurenza iminsi 14. Muri iyo minsi yose amaze afunzwe nta rwego na rumwe
rw'igihugu rurashobora gutanga insiguro n'imwe kuri iryo funga ihagaritse umutima abatari bake. FPR iramaze kuvugana n'utwara umugwi w'igihugu wigenga ukurikirana iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu CNDH Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ivyo dosiye ataciye mugwi urabikorako. Nayo umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Eveline Butoyiwe akaba n'ubataco arashima kubivugako. Tukivuga ibijanye n'agateka ka zina muntu, imiryango y'abanywanyi batatu b'umugambwe CNL bafashwe n'iperereza mu gisagara ca Muyinga irababazwa no kuba yimwe uburenganzira bwo kuraba ababo. Naho uwutwara iperereza mu ntara ya Muyinga atacashima kubivuga ko muri CNDH batwemereye ko bazi donido y'iyo dossier kandi ko batanguye kuyikorerako. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Eric Niyonzima. Abanywanyi b'umugambwe CNL ko ari batatu bose bafashwe nabo mwiperereza mu gisagara ca Muyinga kuva bafatwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Abo mu muryango ntibarabakubita ijisho uretse kutwara iperereza mu ntara ya Muyinga yabemereye kari wabafise. Iyo miryango ikamenyesha ko bitumvikana ingene iyo ndongozi hunyanga amategeko nkana mu kubankira kuraba babo. Baratelefone documentation mu masasta ababwira ko ari bo abafise bari mu matohoza mugabo kubabona ntikirimo. Uruganda rwa FPR rwarondeye kumenya ico Havyarimana Felix arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga abivuga ko, ariko tumaze kumubwira ikibazo yaciye aducira ku murongo wa telefone. Tubagije muri CNDH batwemereye ko imiryango y'abo bantu imaze kubitura kandi ku ruhande rwabo iyo dossier batanguye kuyikorerako. Tubibutse ko abo banywanyi b'umugambwe CNL bafashwe ari Nibaruta Dieudonné yajejwe akarangamutima no gukwiragiza ibikorwa vy'umugambwe CNL mu ntara ya Muyinga. Hakizimana Evariste yahungutse mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze, akaba yarangurira imirimo yiwe ahitwa ku Mukoni aho mu gisagara ca Muyinga, hamwe na Gwasasiri yake asanzwe ari umwigisha ku ishuri shingiro rya Kaza Kibondo riri muri komine Muyinga. Mu gisata c'ubutungane naho umukuru w'umugambwe CNL ariyamiriza inyifato y'ubutungane mu rubanza rw'abanywanyi indwi b'uwo mugambwe bo ku mutumba Ruyumpu muri komine Kiremba intara ya Ngozi batawe muri yompi inyuma y'imishamirano yabaye hagati yabo n'abanywanyi b'umugambwe CNDD Agatongwasa amenyesha ko ubutungane buriko buracanishamwo abarundi ataco buriko bufasha igihugu. Ubutungane ubutungane kama nibyo icyambere duharanira ubutungane kama bikaba biga mu bitabo kuko burya biga mu bitabo no ucamanza nako murazi ukuntu umeze n'umukuru w'igihugu yaregararira utabonye mo yego numvise ibintu nibaza yuko ata muntu azi ubutungane icyo yokubahwa gukora niko niyo mvuka babandi bakunda kwishira hejuru y'amategeko bagiye gukubagura abantu bagaca amande y'ibihumbi 100. Umukuru w'umutumba agenda kugira ngo ababuze ibyo bintu batako tukubonereho baca hasi barakubagura ubwo none umutware wacu bamugira uko nyine hari imigwi ibiri irahangana bukeye bazinduka kuja kuyoragura babandi uwo mukuru w'umutumba umugore wiwe ahurumva bari basanzwe bafite liste y'abantu bazoja gufata uwo mukuru w'umutumba n'abandi bari mu munyororo n'umugore wiwe nitereje kuwa gatanu rero umushikiriza manza wa Republika Ingozi ko yabasabiye mu gufunga imyaka 200 ngo n'amande y'ibihumbi 100 kuri umwe wese ngo n'ukuriha ngo indishi y'akababaro y'imiliyoni 107 ngo hano byabo byose bigurishwe uwo muntu arakana k'ubutungane kari muri mu Burundi bwa none tuvuga tutima bongo tunabangaye nibahumuke nawe ngo nimwomora abarundi yaba ari ndamuhaye akazi nashaka mukuta birateye isoni birateye agahinda ubutungane dukeneye ubwo dukeneye ubutungane bwo kurwanisha abarundi bwo kubatatanya icyo rero cyaragoranye kiracagoranye. Abo banywanyi ba CNL bafunzwe kuva kwa 24 ndamukiza uyu mwaka. Umukuru w'umugambwe CNL akaba yabishikirije kuri uyu w'Imana mu gihe abanywanyi b'uwo mugambwe bo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba bariko bahimbaza isabukuru rigira gatatu umugambwe wabo umaze wemerewe gukora ku mugaragaro. Tukivuga ibijanye niyo mishamirano yabaye hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNL n'aba CNDD FDD yo ku mutumba Ruyumpu,
zone na komine Kiremba mu ntara ya Ngozi imiryango 3 y'abahunze yaraye itewe n'umugwi w'imbonerakure. Abanyagihugu baho kuri uwo mutumba bavuga ko izo mbonerakure zakubise abakenyezi zihasanze zitemagura ibitungwa zongera zirabomora amazu yabo. Idonido na Ines Kakiza. Igihe cy'isaha 3 z'iri joro ryakeye niho umugwi w'imbonerakure watera mu mihana 3 y'abanywanyi b'umugambwe CNL baheruka guti zabo kubera guhigwa n'izo mbonerakure. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Ruyumpu, izo mbonerakure zishitse kuri iyo mihana zakubise abakenyezi babo bagabo zihasanze zongera zonona ibintu byose zisanze muri iyo mihana. Igitero nyine cy'imbonerakure cyaje gitera abantu na cyane imiryango abagabo babo bahunde muri bamwe bagizwe bya bitero mwe bavuga bahunga mu mihana iwabo inzugi baratemagura n'abafisi inka barazitema abafisi impene baratema abafisi n'ingurube baratema n'ibindi bikoresho byo mu nzu byononekaye inkono baramenagura hanyuma n'ibindi rero bagira abandi nabo barakubiswe. Isoko ryacu rimenyesha ko ico gitero cyari kirongowe na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Babikoze bari bagiwe imbere n'uwo baheruka gushiraho umukuru w'umutumba yitwa Barutazaro Manizanavyo baramutazira kandi Minoko, hanyuma akaba ari kumwe n'umukuru w'agacimbiri yitwa Denga akaba ari kumwe n'undi yitwa Alexandre batazira Didi nabo bari barongoye ico gitero cyaraye cyononye ibyo bintu byose. Abakenyezi bahohotewe bakaba bagiye kwitwara kwa mustanteri mu gatondo ko kuri uno wa mbere. Mu gihe iyo mihana 3 yarayitewe n'imbonerakure, abandi banywanyi 7 b'uwo mugambwe wa Gatongwasa bafunzwe bazira co kimwe nabo bahunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 ndamukiza. Twarondeye Sebigo Pascal mustanteri wa komine Kiremba yitavye ariko ntiyashimye kugira ishashikirije. Inesi Gakiza. Mu gisata cy'umutekano naho abantu 6 barishwe muri indwi iheze mu ntara 3 z'u Burundi, muri bo 5 bishwe n'ibigwanisho bicira umuriro. Elvis niyo mwungere mwidonido. Mu ishyamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi mu ntara y'Ibitoke hishwe abantu 4. Umwe umusirikare yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku wa 6 eheze. Igisirikare cy'u Burundi cyavuye gikurikirana uwo mugwi cicamwe 3. Uguhangana hagati y'uwo mugwi n'igisirikare cy'igihugu bikaba byari byatanguye ku munsi wa 3 mu ntara ya Bubanza, naho umupolisi yari yahuje inkoho y'akazi kuri uyu wa 5 uheze ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Mu ntwara no mu gipolisi bamenyesha ko bariko baragira amatohoza kugira bamenye ico vyaturutseko. Uwundi muntu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yagandaguwe n'umwana w'amezi 6 yanitswe n'umuvyeyi yaramureze yitwa Ndayikengurukiye Gerard. Iryo bara ryaguye ku munsi wa mbere uheze ku mutumba Mutara muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Muri kino gihe ukekwaho ubwo bubisha ari mu minwe y'igipolisi kumbo z'amatohoza. Elvis niyo mwungere. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata c'intwaro. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagize akamenyero ingeso yo kwaka abanyagihugu intererano zitisunze itegeko na rimwe. Muri kino gihe bariko batoza amafaranga bavuga ko agenewe kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Abadandaza bahamagarirwa guterera, abakozi ba leta nabo basabwa umushahara wose w'ukwezi. Idonido na Emmanuel Niyungeko. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burabandanya guhamagarira abarundi guterera mu bikorwa bitandukanye. Inyuma y'ibikorwa byo kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru hirya no hino mu gihugu, guterera amatora, tutibagiye ayo kubaka ingoro z'umugambwe CNDD-FDD hamwe nayo gushikanira abategetsi bamwe iyo baramutse bagendera intara kanaka. Uno munsi abarundi bariko bahamagarirwa guterera mu bikorwa byo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Ni igikorwa kiza caratanguye gushirwa mu ngiro n'abatari bake. Akarorero akaba arakuye umugwizatunga yari yahamagawe gushikaho iyo ngoro iri kwirubakwa, agira ko anategekwa kugenda avuze amafaranga yemeye guterera. Nitwa Ndekatuhane Abraham, ndumugwizatunga akiri muto akibitangura. Excellence wakoze cyane kuduteka
kugira ngo dutumire ahantu nukuri ibwami nibagenda gutyo ibwami ugenda utwaye akantu batubwiye ngo tuze ngaha turavuga ati irya chantier njyana gasima jewe aho bukera ejo mu gitondo excellence 50 miliyo nzuba ndayatanze bambwira ikore ndashira ejo mu gitondo ejo dimanche kuwa mbere murakoze cyane Imana iguhezagize. Iyo konte uwo mugwizatunga yasaba ngo azoshire ko iyo ntererano yahavuye ishirwa ku mugaragaro mu ikete ryo kuwa 77 ndamukiza mu mwaka wa 2022 umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitiano Ndiho kubwayo yandikiye abashikiranganje bagize leta y'u Burundi yabasavye ko intererano z'abanyagihugu cane cane abakozi ba leta zigenewe kubaka iyo ngoro y'umukuru w'igihugu nk'uko abakuru bakuru mu bagize leta bavyumvikanye kuwa 8 ndamukiza mu mwaka wa 2022 bari mu bikorwa rusangi Igitega bozicisha kuri konti nimero CC13 amajana 360 bise urubumbiro rw'imuhira ikaba yuguruwe muri banki nkuru y'igihugu BRB. Amakuru RPA ifise nuko abashikiranganje bamwe nk'ubutungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bamaze iminsi bakoranya abaserukira abandi mu bakozi ba leta babaha amategeko y'ingene baja gusigurira abo barongoye ibijanye no gutanga iyo ntererano. Aha bakabumvisha ko bohitamwo umushahara bohebera ico gikorwa yaba ukwezi kwa gatanu canke ukwa gatandatu. Muri kino gihe rero abakozi ba leta bavuga ko bariko barahohoterwa, ubona ko atategeko na rimwe izo ntererano basabwa zisunga, bakabona ko bisa n'ikori riteye kubiri n'amategeko, bagasaba ko bene izo ntererano zohagarara na rirya benshi muri bo umushahara baronka udashobora kubamaza ukwezi badafasha amadeni. Emmanuel Niyunge ko urakenuye nkuko nene babwiye mu ntango zano makuru umushikiranganje ajejwe ubudandaji arahebuza abanyagihugu ko isukari itagiye kuboneka vuba. Marie Chantal Nijimbere igihe yashikiriza ivyo ubushikiranganje aramutswa bwaranguye mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka yaremeje ko ihinguriro ry'isukari Sosumo ritagishoboye gutanga umwimbu ukwiriye kandi ko bidakunda kurisahiriza n'isukari irangurizwa hanze kubera ko hari ikibazo c'amafaranga mva makungu. Asubukene bw'isukari gusa bugisibije hirya no hino mu gihugu haracibonekeza ubukene bw'igitoro. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye baganiriye n'uruganda rwa RPA baridoga bavuga ko ubukene bw'igitoro bubagejeje aho umwasi ashaka. Francine Mahoro. Mu gisagara c'umugwa mukuru wa politike Igitega ngo baheruka igitoro kwigenekerezo rya gatandatu, naho nyene abagikeneye bamaze imisi 3 bagitondeye, naho nyene ngo camaze umwanya urumerumara nk'uko uyu munyagihugu abisigura. Umwene gihugu mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa kapitale politike hari ingorane z'ibitoro. Haheruka ibitoro itariki 6 z'uku kwezi kwa gatanu mu masitasiyo 9 hari haronse amasitasiyo 3. Imodoka zaratonze zimara aho ku itariki 6 cabonetse imodoka zimaze zifise inkuru ko kizoza zimaze imisi 3 zitonze, ariko kimaze kuza cyamaze igihe urumerumara. Apari yuko imodoka ari nyinshi ariko n'abakidandaza barafisemwo speculation. Nayo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ngo n'imiburiburi haboneka igitoro cyo mu bwoko bwa essence gusa. Uyu ni umwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura igitoro ca essence kiraboneka hamwe nta mirongo y'amavuati canke imiduga y'ama essence tubona minini, ariko amasitasiyo yose n'amasitasiyo amwe na cyane amasitasiyo ya Interpetrol na sitasiyo zimwe nka sitasiyo ya Mugazi iri mu Kinindo, ariko igitoro kigoye kuboneka n'igitoro ca mazutu kinywa imiduga minini mitwara icyo bitanga imizigo canke ibintu badandaza. Eka hirya no hino mu gihugu baridogera ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe gikoreshwa cane mu gutunganya vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Bitewe n'ikigongo asha kubijanye n'ibitoro hoho asha ntakirahinduka kabisa. Amazutu yoyo yabaye rwantararanda. Amazutu na sitasiyo nini itanga amazutu bya biduga binini byose bijyamye mu masitasiyo yaba amabeni amafuso bya bikamyo birebire
hacu usanga byuzuye ku masitasiyo ikintu kijanye n'amazutu n'ikibazo kandi rero bigiriye ko ari ingorane abona amazutu niyo yari akenewe kuko iyi miduga minini niyo izizanye indya niyo ikura indya muri interiyere niyo izana ibintu vyarimwe ruguru numva gica kiba ikibazo. Ku bijanye n'ubwo bukene bw'igitoro akaba atakigoro ka leta na kamwe karigaragaza mu gutorera umuti ico kibazo. Francine Mahoro tugukengurukire insiguro zitangwa n'abategetsi ko ubwo bukene bw'igitoro bwoba buva ku ntambara iri hagati y'ibihugu vya Ukraine n'Uburusiya ngo ntibifashe na gato. Abasanzwe bakorera mu bihugu bitandukanye vyo mu karere bavuga ko aho baherereye ibitoro bihari ku rugero rushimishije. Ingaruka y'iyo ntambara kwabaye ukuduga kw'ibiciro. Kurikira bamwe mu bo twavuganye baba mu bihugu bimwe bimwe vyo mu karere. Muri Kenya twarakera twebwe muri ibyo bibazo by'ibitoro bibaza bivuye kuri iyi ngwano iri kugera muri Ukraine kabone cyamaze iminsi kubera muri Kenya ibintu by'ubutunzi n'ibifata minenegwe ni igihugu gifite ekonomi zunguruka cyane gitoro kibuze mu burahagarara ni batwa atari muri Kenya gusa mugabo ico kibazo cyari kibazo nkora mutima hari ibibazo bitandukanye hariho n'amahera leta yari isanzwe abantu bazana ibitoro leta ngoba kwiha ayo mahera no mugane yari she yose ariko yarisha amahera atari make cyane hanyuma haraba n'ibiganiro byinshi harageze n'igihe birukana umwe yaserukira imwe mu mashirahamwe azana ibitoro ico ariko kiravuga ngaha cyari uko igitoro cyagomba kuduga ku mashiringi 48 ni hafi igice $1 mugabo leta iragwana kugira igitoro kiduge kuri urwo rugero runini. Nungai Tanzania igitoro cyaraduze ubu unye litiro y'amazutu igeze ku bihumbi 3,425 cyane rero nta miduga itonda irindiriye igitoro naho zitonda ku mupaka kubera nyinshi ziza kuhanywera ari ndundi. Hani Kampala uko tubibona igitoro kirahari gusa mu minsi carameze nk'ikiduga mugabo amasitasiyo yose igitoro kiba kihari ikenewe uragenda ukanywesha ntabwo kene igitoro turigira tubona Hani Kampala amasitasiyo yose abafise igitoro abariko baranywesha ibiciro nivyo biza birahindagurika gusa mugabo nta kibazo na kimwe cyo gukenera igitoro ngaha anye turigira tubona kiretse ko bamwe bidoga ko kiza kiraduga ese navyo ni kibazo rusangi mugabo nta kirahari ugikeneye uragenda ukanywesha nta gutonda imirongo bibaho ahantu hose amasitasiyo yose usanga afise igitoro kandi ukakironka vyoroshe. Ubu tuvugana ndi kuri station ndi Kigali ntabwo ibiciro birahinduka kandi nta muntu batonze abantu banwesha uko vyahora litiro ya essence mu 1359 nkuko byari biri ya mazutu nayo ni 1368. Ni no kuri yo nkuru duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa mbere igenekerezo rya 9 rusama mwaka 2022 mwakoze mwebwe mwese mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya amakuru nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.